Ndabaramukije cane bakunzi ba Ntambwe Data TV na cane mwebwe abasanzwe mukurikirana ikiganiro yaga muganga amagara meza kuvuga neza kuranirwa mu byanyu no mu banyu nijo ndabipfurije nkuko mubibona nkuko muvyumva kandi nkuko mumaze kubimenyera ni jewe Janvier Manirambona nongeye kugaruka kugira ngo dusangire za nyigisho ntungamagara hamwe na za mpanuro ntungamagara dukunze gucisha muri yaga muganga. Tumaze imisi tubabwira ukuntu amagara yo munda iyo yifashe neza cyangwa yifashe nabi bifitaniye isano ridasanzwe n'amagara muri rusangi meza tugira mu bindi bihimba byose bigize umubiri, twerekana neza yuko muri make amagara nuvuga ngo meza atangurira mu nda kugira ngo umuntu yumve neza ko ibintu byose bihera mu nda. Bihera mu nda tugomba kuvuga bihera ku byo umuntu afungura, bihera ku byo umuntu anywa yihereza, kuko ibindi byose nabyo biragiramwo uruhara nuvuga ngo kugira ngo umuntu agire amagara meza. Nuvuga ngo kumbure nimba ari stress atari stress, abaye hanezerewe canke ntanezerewe, abayeho kumbura ahantu hari nuvuga ngo byazuka kumbure hari amahingiro, hari iki, hari intumo, hari ibindi bigiramwo uruhara, ariko mugabo uruhara rudasanzwe ruhera ku byo umuntu afungura n'ibyo umuntu anywa. Murazi kuvuga ngo ubwiza buca mu kanwa, nizera ko kandi bavuga ngo amagara aramigwa ntamegwa. Bibaza ko ari muri iyo ntumbero kwerekana yuko amagara umuntu ayamira, amagara meza azarana mu byo umuntu amira afungura yihereza, gusoma kuvuga ngo aramerwa cyangwa se ngo aramera uko nyine akizana uko nyine bibaza ko ari uko. Rero ko amagara ari amazi aseseka ntibayore bakunzi bayaga muganga, kandi amagara akaba ari katihabwa. Ni byiza yuko rero tuyabungabunga, ni byiza yuko tuyitwararika, ni byiza yuko tugerageza tukaganira ibyo dufasha kuyabungabunga. None rero muri kino kiganiro cyangwa se mbere bino biganiro novuga ngo ko biri mu rukurikirane rw'ibiganiro bishaka kuri 5 byose, yuko turavuga rero ikijanye na flore intestinale, ukuntu novuga ngo amagara meza yo mu bindi bihimba byose by'umubiri tugira ashamikira ukuntu flore intestinale imeze neza cyangwa imerewe neza cyangwa imerewe nabi. Flore intestinale nicyo kuvuga kandi ngo ni barrière immunitaire, abasirikare bajejwe kugwanira umubiri, mugabo bari muri batayo y'abasirikare bagwanira umubiri aha hantu muri kano karere k'ibihimba by'ivoka, ibihimba byo mu ndagira ngo bivuze bicisha byumvikana. Hari kuvuga ngo abasirikare bo mu kirere, abasirikare bo mu mazi, abagwanira ku butaka n'ibindi. Rero iyi batayo y'abasirikare bagwanya imigera, bagwanya indwara, bagwanya ibibazo byose bihungabanya amagara y'umuntu, cyane cyane bifatiye ku bihimba by'ihoka, appareil digestif ku baciye mu ishuri. Ibi bihimba by'ihoka rero iyo batayo y'abo basirikare igwanira umubiri muri ibyo bihimba niyo bita rero flore intestinale, kandi niyo bita novuga ngo microbiote cyangwa ni barrière immunitaire yo muri ibyo bihimba. Rero hari igihe bihungabana, hari igihe bihuragura, hari igihe bimera nabi, hanyuma igihe cyose barwanye bakaneshwa ibyaje bibangamira amagara y'abantu, bihungabanya umutekano mu bihimba by'ihoka, mu bihimba byo mu nda, ico gihe hacabaho deséquilibre y'iyo batayo. Ikiba deséquilibre icano kuvuga bavuga ngo iba inesheje cyangwa se itsinzwe. Muri ico gihe hacabaho ico bita ngo ni dysbiose. Iyo dysbiose rero niyo deséquilibre y'abo basirikare bo mu nda cyangwa se bagwanira amagara meza, baharanira ko tugira amagara meza mugabo mu bihimba byo mu nda. Muri ico gihe rero indwara nyinshi ziraduka mu mubiri wacu, mugabo biturutse ku kungene habayeho iyo deséquilibre. Twagiye tubona kandi tuzoshishikara kubona yuko rero indwara nyinshi abantu barwaye zikomoka aho nyene.
iyo munda byifashe neza, iyo umuntu yabungabunze amagara yo munda akagira amagara meza, no kuvuga yuko munda ni nko ngo ni igikoni, niho novuga ngo hatunganizwa hategurirwa amagara y'umubiri wacu wose muri rusange. Ibindi bikaza ari nk'inyongera byiyongerako ko namaze kuvuga stress cyangwa ahantu hari iduka ry'amahinguriro n'ibindi birashobora gutuma umuntu agira amagara make cyangwa se mabi make mu nyemere mbwe make, kubera ko umuntu ahema izi mwemu kumbure zikaba zanduye, zituma kumbure nawe yogwara indwara zo mu bihimba by'ihumekero n'ibindi bigashikirwa. None rero bakunze ikiganiro Yaga Muganga, uyu munsi ntabicishije amajambo mwibaza ko nzabona kuvuga iki. Nzango no kuvuga rero yuko iyo flore intestinale cyangwa microbiote cyangwa iyo barrière immunitaire y'umuntu, iyo batayo y'abasirikare bagwanira umubiri mu bihimba byo mu nda yahungabanye, yaneshejwe, yatsinzwe, biratuma umuntu acagwara ubwa mbere na mbere hafi hashoboka ni ibihimba byo mu nda. Ngomba kuvuga ngo indwara nyinshi bita ngo na maladie inflammatoire, novuga ngo chronique, abantu bagwara ni indwara zishobora gukomoka kuri ibyo bavuga ngo ni les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin zo mu mara. Abenshi bazigwaye ukurikiranye usanga bafise ikibazo cya déséquilibre de la flore intestinale, usanga bafise ikibazo cya dysbiose, kandi birumvikana. None wumva abasirikare bo mu mubiri cyane cyane mu nda bahagaze bwuma, wumva ivyo bintu vyogenda gute kugira ngo umuntu agware izo ndwara zo mu bihimba zihoka, no kuvuga izo ndwara zo mu nda ntivyokunda kubera yuko iyo flore intestinale yoba yifashe neza. Nuko rero izo ndwara zigwire bita ngo ni maladie de Crohn, cyangwa izo bita ngo ni colite ulcéreuse, cyangwa izo bita ngo ni syndrome de l'intestin irritable, izo zose hamwe n'izindi ndwara abantu bagwara zo mu nda. Iyo mu nda abasirikare bo mu nda baje kurwanira umubiri batagishoboye kurwanira umubiri, batagishoboye gukora ibikorwa bajejwe, ico gihe rero burya indwara zo mu nda zose uwo muntu ashobora kuzirwara. Ushobora kuba rero wama wumva ufise ibibazo mu nda byahuraguye, bimwe bikorwa nabi, ntibimeze neza, kwa gucibwamwo n'ibindi, imisonga, indiruzuye, amagaze, basanga nyene mu nda ntibimeze neza. Birashoboka cyane ko wosanga ahanini biterwa nuko iyo dysbiose, iyo déséquilibre de la flore intestinale nawe uyifise. Rero byoba byiza umuntu agiye kwa muganga akisuzumisha, bakaraba mbega amagara yo mu nda yifashe gute. Abaganga banonosoye iby'indwara zo mu nda barahari kandi baraheza barakurikirana neza, bafatiye ku byo ufungura, bafatiye ku byo unywa, bafatiye ku kungene mu nda amara yawe ameze, ko hari ibyo by'ama-inflammation n'ibindi, bagatabona yuko hari ibyo ukwiye gukosora kandi hariho n'imiti ukwiye gufata. Muri ico gihe rero amagara yawe araheza agasubira akaba ameliore. Rero muri kino kiganiro cacu dutumbere gushimikira cyane ku byo umuntu afungura n'ubyo umuntu anywa. Umuntu akwiye kwiyubara, ntakwiye gupfa ibyo ariye byose. Babandi bavuga ngo inyama ntikoroka, naho yokoroka urayitora ugahanagura hanyuma ukayihereza. Abo bantu nawe ntube muri abo. Babandi babona ko umengo bafise indano, vuga ngo inda ndundi, bavuga ngo inda ndundi ngo ninda ushobora gushana ibyo byose ikabyakira. Ikigori coke tugatubitsa, ubugari bw'ibigori ugakubitirayo, ikijumbu ugakubitirayo, byose ugahonderanya. Ibyo bintu by'amafuso n'amayemeje, amamarti n'ibindi by'amagazi ugakubita byose, ngira ngo n'ibitaribu ugashirayo kandi inda yawe ukabyemera. Iyo nda yawe naho yabaye imfura, naho yakwihanganiye ikemera yuko urayiha ibyo aribyo byose, hazogera igihe nayo yanyu, hazogera igihe irengerwe, hazogera igihe inanirwe. Niyo mpamvu utoca ubonerwaho nawe ngo yihohotere ngo nikora ko ngufise inda ndundi yemera ibyo aribyo byose. Abafise inda nzungu ngo n'abantu gusanga atavangatiranya
ibyo ari byo byose. Rero umuntu akwiye kwiyubara cyane, kuko haragera igihe ino batayo y'abasirikare bakingira umubiri mu bihimba bijejwe ihoka, ugasanga yarabaye afebli, warayinanije, yarananiwe, igahebika ikayamanika bya ndavuga ngo voleme. Kubera iki? Wewe wagumye uremereza amagara yawe yo mu nda, ibyo ari byo byose upfa gusukayo, indya zidatunganije neza, uri bitaronze, ibyamwa bitaronze, ibiki n'ibiki, ibintu n'imicafu, ugasanga wewe uko ubibonye kose nta kibazo urajya. Ugasanga umuntu nawe biba bigashe arabijya, ugasanga umuntu nawe biba biraye ntanabishusha ngo bibanze kumbura amabacteri iki bipfe, hapfe imicafu cyangwa se imigera kumbure, hanyuma bijye bimeze neza. Ugasanga umuntu byose arakubita, byaraye arabiriye uko nyene, navyo bimaze imisi ngahe, navyo biba byaraguye ifira nta ngorane. Ugasanga bya bintu bavuga ngo sorode, urabona ni ibintu bigomba bire expire, urabona ko bisigaje iminsi mikeya, hari n'igihe mbere byamaze no kuba expire, kubera ko bariko babidanaza kuri sorode bizimbutse, ya makoka, bya binyobwa, bya bisuguti, bya bindi byose. Umuntu arabonye yuko bariko barabihumbisha kubera ko igihe cyabyo cyo kuba perime cyane, bakavuga ngo kubera ko bizimbutse ngo reka mve gusukayo. Ariko umugabo rero aho ntuba witayeho amagara yawe kandi ubiko urasinzikaza amagara yawe, ibyo nabyo si byiza. Impanuro ntungamagara ukwiye kwiyubara cyane, ukirinda ntupfe gusukayo ibyo usutse byose. None rero bakunze ikiganiro Yaga Muganga, ikiganiro cyacu cy'uno munsi kigarukiye, twari dutumbiriye kubabwira yuko ibyo umuntu afungura, ibyo umuntu yihereza bifise ingene bihungabanya mu nda, kandi bimaze guhungabanya mu nda umuntu akagwara indwara nyinshi zo mu nda. None rero nizere ko namwe mutagiye gushishikara mwitwara uko bwahora mwitwara mu buryo bwohava buhungabanya amagara yo mu nda. Jewe Janvier Manirambona nabikebanuye, naho ubutaha mu kiganiro Yaga Muganga cy'ubutaha.